Mu gisagara ca Bujumbura ku bituro bitandukanye vy'imodoka zunguruza abantu zibajana mu ntara hagati haboneka imirongo miremire y'abantu barindiriye imodoka. K'akarorero uyu munyagihugu avuga ko ku gituro kiraho bakunze kwita kuri Kotebu abantu babuze imodoka bari benshi. Mu maparikingi yose nko ku parikingi y'amajansi ajya inyuma yo kuri Kotebu nta modoka n'imwe iharangwa, abantu batonze bakubise imirongo bari ku mashene ntiworaba. Ku maparikingi y'ino y'amaprobogise n'amahiyasi hoho ubona abantu nta modoka, bose batekereje ntibagira ico bavuga, ntibagira icevo ca ruguru n'akamaramaza ahubwo ibintu biriko birahabera simbona ingene biza gukurikirana. Mu Kamenge aho bategerera imodoka ziduga mu buraruko no mu ntara za Kirimiro naho nyene nuko vyari biri. Abantu bahaboneka ari benshi bicaye, icizere ari gike ko bahava baronka imodoka. Umwe mu basanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu yavuze ko ata modoka n'imwe iraboneka kubera ubukene bw'igitoro co mu bwoko bwa mazutu. Nta miduga yari ihari, hari abantu bagenda gutegerera hariya kuja Gasenyi, nta miduga bariko bararonka iduga. Hari abantu benshi nyene n'amavarize mugo nta miduga yari ihari. Kuri Kotebu nagiye kuba niwo naja kuraba kwanza yari muri barya abantu bakora ku mirya miduga iduga, basha nasanze humye nta muduga n'umwe wari uhari, nayo ahandi nta muduga n'umwe nahabonye uriko urapakira. Nagize ndamubwiye ati reka tamazutu ave hehe, ndanababaza none kuva mu gatondo meze mva nta modoka n'imwe yapakiye. Ivyo biruko mu gihe abanyagihugu abari benshi mu kwiyunguruza muri iki gihe cy'iminsi mikuru iheza umwaka baja kuyihimbariza iyo baturuka mu ntara hagati. Abo twavuganye mu banyagihugu basaba leta kwiga ikibazo co kwiyunguruza cabaye akananira abahinga.